Eklezia nyiranda kama Yesu turamutengurukiye ko wemeye kuza ku isi urema umuryango w'abana b'Imana ukawita Eklezia nyiranda. Uwo muryango wawushingiye ku batumwa bawe uraheza uragiza Petero mwiranda. Wari washatse ko haba umwungere umwe n'ubusho bumwe. Nukomeze Eklezia Katolika ikwiye ku isi yose, nukomeze Eklezia y'Uburundi na diyoseze atandukanye mu maparuwase yose mu mibano mito mito yose, cyane cyane Eklezia yo haziko ariyo ngo n'imiryango tubamo. Mukama ngere ikigongwe abatitaba imibano mito mito, abikura muri uwo muryango hamwe n'abawuvuga ukutariko kubera kutamenya. Turagusabye Mukama ukomeze Eklezia nyiranda yane na ntabyo yigisha abantu urukundo, ubumwe, ubutungane n'amahoro. Yesu muzima mwifatane n'Ryeranda wumvire. Simone mwene Yohani Nasi zose na Mungu
Ini ke Parwa sih hari ini.